Amahoro neza nikaze muri amakuru atekanye ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe imvura mu bice vya Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi na Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike citezwe imakamba hamwe no mu Rumonge mu ntara ya Burunga hamwe n'ibujumbura Bubanza na Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Ibururi hamwe n'Ingozi ayipima zo kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Ayipima vy'ubushuhe bizoba kuri degrees Celsius 27. Mu gitondo hitezwe kwizuba zoseruka igihe cy'isaha 12 rirenge igihe cy'isaha 12 nyene z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategwe n'ikwejebu agarukiye hano makore cyane kuyakurikirana. Ahejo.